Umukenyezi ni mama arasenya kavoma akavyara karamurira Uburundi aratanga ubumenyi n'indero ku bana b'igihugu baraseruka mu nzego zitandukanye zo kurongora igihugu kuva kuri nyumba kumi gushika kuri perezida muri yambono yimbona kazoza igihugu cifashe 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Yes sir, it's Swagga Boy. Oh, hello my beautiful people. My name is Simba from City aka Bilila Dan Sharpshooter intare yo mu manuko. Ndakubwira ati nimba utarakanda subscribe kuri Eric Burundi TV kanda subscribe kugira ngo ukomeze kuronka ama update y'ibiganiro bitandukanye. From today nakuzaniye umuririmbyi abana bice bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Tumaze kumubona ama event atandukanye, tumaze kumubona mu birori bitandukanye. Wanashima mbere n'umunsi twamwazaniye kugira tuganire ko byinshi hama tumenye vyinshi. Ni Swagga Boy brother, ni mpore? Na mahoro ndashima. Mvuze Swagga Boy bisigura iki brother? Uvuze Swagga Boy kiri mu ndimi nyinshi, hari icongereza hakaba n'igiswahili. Rero Swagga Boy hariho kamere y'umuntu canke hakaba ubwiza bw'ikintu. Usimbiye hakurya y'amazi gatoya bakunze kuvuga nk'iyo bahabaregeranya nk'ibintu byasanzaye bakunda kuvuga ngo Swagga mbuzi. Swagga mbuzi nko kwegeranya impene zasanzaye bakunda kuvuga ngo Swagga. Okay, reka tugende. Swagga Boy urugendo rwe rw'umuziki rwatanguye ryari? Swagga Boy urugendo rwe rw'umuziki rwatanguye mu 2020 niho natangura kwinjira muri studio bwa mbere. Ego. Gushika no masani check umaze kunguka guhande rwawe, umaze kunguka ku mpano yawe. Gushika ya masaha ico maze kunguka ku mpano yanje, impano yanje ndayifashe nka business, impano yanje intungiye umuryango. Impano yanje irantunze, impano yanje iriko iratuma menyekana kandi ndiko ndamenyekanisha n'igihugu canje cy'u Burundi, kandi ndiko ndamenyekanisha commune yanje ya Nyanza, ndiko ndamenyekanisha intara yanje ya Burunga n'ibindi byose bitandukanye. Iyo mvuze Swagga Boy ni umwe mu baririmbyi basanzwe bakunze gutumigwa mu birori by'abubahwa, mu birori by'abategetsi batandukanye, mu birori bitandukanye. Eske ku bwawe mu kuja mu gutangura guhamagagwa kugira bakwizera ubwa mbere ku ncuro ya mbere zavuye kuki? Mu kugira banyizere incuro ya mbere nari yumviriye ati none jewe bimeze gute, impano yanje no ikoresha gute? Ndaraba ubwa mbere narakunda aba baririmbyi ba Chanchwa Miss, narakunda aba ba Christophe Matata kuko indirimbo zabo zari indirimbo zidapfa, ni nk'ubu urumva ko zigifise akanovera. Nanje ndavuga ati none je umwana w'imakamba kera twacura intimba ariko ubu turaririmba, nokora iki kugira nzobe ntibagiranwa mu buzima bwanje? Nico gituma naciye ntangura gukora indirimbo zitandukanye zerekeye ku mahoro, zerekeye ku gihugu. Indirimbo nakoze yatumye bampamagara ubwa mbere ni indirimbo nakoze y'urumuri, indirimbo ivuga ati reka amahoro atubere urumuri. Iyo ndirimbo niyo yashoboye niyo yatumye shobora ubwa mbere gushika imbere y'ama event atandukanye mu ntara. Okay, reka tugane kuri indirimbo nigeze kumva waririmbye gusa nagiye muri studio munsi ndayumva. Sinzi ko yo bimaze gushaka ku rubuga, ndavuga indirimbo umukenyezi. Indirimbo umukenyezi ntirashobora gushika ku rubuga ariko ndiko ndayitegura vuba na bwango kugira ndayihereza abafanzi, ndayihereza abakunzi banje byoroshe bashobore kurondera kuri Swagga Boy bitagoranye. Okay, ndashaka numve wowe ushobora kwikora mu gahogo iyo ndirimbo umukenyezi n'abari ko turabahajya bakaca bagira ko bayumva. No kuvuga indirimbo umukenyezi ni indirimbo nakoze niyumviriye ibikorwa by'umukenyezi, ingene umukenyezi yitanga. Ndashobora gutegura indirimbo ivuga uti fasha ndamwite maboko igihumbi twongere tumushigikire Barundi. Uyo mukenyezi tumushigikire Barundi, umukenyezi ni kirumara
niwe nkingi y'iterambere mu buhinga butandukanye bw'amaboko n'ubwo mu mutwe muri ya mbono y'imbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere abarundi n'amakungu tuje hamwe dushigikire umukenyezi. Okay, inyuma y'umukenyezi warasohoye indirimbo ya komine Vugizo kijya Vugizo yari kiri komine, hari indirimbo nyinshi zace zitandukanye washoboye kuririmba. Mbe ku bwawe usanzwe ufasha mu mugongo nande? Bo ku bwanje sinovuga ngo sanzwe fashwe mu mugongo na naka, nta sponsor afise, nta management ifise, ariko ico nasaba nasaba ku bantu bazi neza yuko dukwiye gukunda ivyacu ko bofata mu mugongo duhereye kuva ku mutumba ho mvuka gushika ku gihugu, bakamenya ati impano zacu tuzishigikire, kuko umuririmbyi ni umuntu wa mbere atanga message kandi gashika kure. No kuvuga mu Giswahili abatanzania bavuze ngo umuririmbyi ni kiyo cha jamii. No kuvuga rero natwe mu Burundi barakwiye kudushigikira ubwa mbere, abaririmbyi bakadushira imbere tukabarura barurangiranwa, kuko impano nasanze ari boutique kome izi zindi boutique kome ibibindi bicuruzwa bariko baracuruza. Okay, reka nze kuri Kiswaga Boy cyo tugenda kurangiza. Nashaka ndakubaze biramaze gushika, ndamaze kubona uri muri performance kuri Prince Park Stadium, nkuru za Prince Park Stadium Imakamba. Ube uramaze gushika ukagenda kuri Stade Intwari na? Oya, kuri Stade Intwari sindashobora kuronka akanya ko gushikayo, ahubwo ndasaba nyene nkabo baba bijejwe bikunze bakafata mu mugongo nanje nkashobora gushika kuri Stade Intwari. Inshuro yawe ya mbere uja kuririmba kuri Prince Park Stadium, nkuru za Prince Park Stadium, wavyakiriye gute? Bo inshuro ya mbere nja kuririmba kuri nkuru nziza Complex Stadium, navyakiriye neza. Byampaye icizere cyuko imbere yanje ari heza, nanje nkomeza kugira inguvu n'ishaka zo gukunda impano yanje no kuyikorera kuyagura kugira ndabe nanje aho yoshikana. Soga Boy urakoze cyane kugana mushoye kuturonsa. Murakoze cyane namwe kunyakira. Nongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV, ni Simba from City aka Bin Laden chapshuta intare yo mu manuko. Ndavuga ati niba wakanza subscribe ni vyiza, utarakanda subscribe bikande hama commentaire yawe ndayikeneye aho munsi kugira ngo numve ingene washoboye kwakira ikiganiro. Ndabakunda cyane.